meze neza reka shimire bimwe byimva mutima bose baze subscribe ku channel yacu nongera saba turabikora babikore bamenye uvuze ko wavyawe n'Imana ubushatse kumiki Imana iravyara yatubyarije ijambo ryayo bwo kwizera ijambo ry'Imana tubwira ngo ubuntu nibwo bwabakijije ubuntu nibwo bwadukijije kubera ko twizeye ijambo ryayo komyema ubanza kumviriza ijambo ry'Imana ubutumwa bwiza donc aribwo twebwe tugenda turamamaza ubwo twumvise hanyuma umaze kubwumva hama ukabwira bukuzana ahantu wizera Imana wizera donc iryo jambo ryayo umaze kuryizera ucumwakiye ukakira ubuzima igihe Yesu Kristo yari ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye hari harangiye ibyo bintu byose bya kera ubuzima bwa kera icyaha cy'inyanduruko cyose cyari kirangiye rero no kuvuga twebwe turi abana b'Imana kubera ko twakiriye ubwo buzima Yesu Kristo yatanze uhakumbaza ati mbega none uvuze ubuzima nashatse kuvuga gukizwa ko umuntu wese agakiza Imana yatanze yagatanze ku bantu bose vraiment mugabo si bose bakakiriye rero ikintu twebwe tuko turakora ni kugira tuvuga ubutumwa bwiza kugira nabo bashobore kwakira ako gakiza donc niko bakakira kubera ibikorwa byawo nikubwo ubuntu bw'Imana. Okay, thank you. Mu bisiga bwenge twa tuzi ko ubwa mbere Pamira taraza bwa mbere mwari batatu umwe aragenda musiga muri babiri ni gigi cyabatumye kumva mwo kwakira uwundi muntu mbo twebwe imiryango iruguruye no kane twomwakira isifite ko tubona mboko twumva ibintu kumwe akemera uko dukora na batanu twobakira ni bon ikintu nyamukuru mwisunga kugira ngo umuntu mwakire kugira mwakire umuntu mu bisiga bwenge timu niriki mbeho mwifuza ko muzogarukira ku bantu banga mushaka mu betimu ko bavuze ngo imiryango iruguruye twese twoza nyimbo bishoboye nawe woza ni bon nazo we yoza ahubwo ujya wewe ni atari afite mufise target yo kuba team ibisiga bwenge team mushaka ko muba abantu bangahe mushaka ko iba team nyene team y'abantu benshi canke igitigiri cyanyuma cy'abantu mukeneye ko mubana nabo mukorana n'ikingana gute bo nukuri ico kintu ntituraciyumvirako sinzi ko ari kubera nyene turi bakeya mugabo ntituraciyumvirako gusa nibaza yuko dushitse nko kuri batanu ndibaza byo bari byiza twakwiye ni jewe nazowe nitwe twongereyewe ngo gusa nta bandi dukeneye wow mugabo hari agateste kamwe dukunda gutanga niyo mpamvu nakubajije ni giki gisaba kugira ngo umuntu yinjire mu bisiga okay icambere nuko uba waravutse ubwa kabiri ica kabiri nuko ubusengera ngaha icya gatatu nuko ubu bishoboye kuririmba afite je ndazi byose ndabishoboye mugabo kimwe bonyene rakizi cya kabiri yavuze ntigishoboka ucivyo urabishoboye ndabishoboye okay urashobora kuduha freestyle gatoya we je sinaje kuririmba ngasoni ninatangura kuririmba ngabo cyabahunga sava pami niki cyagutumye kumva ko kwinjira mu bisiga bwenge team ikintu cantumye kumva no kwinjira mu bisiga bwenge team nabyisanze musinovuga ngo hari ikintu kinini yagose cyamuhamagaye umugabo nibwo buntu bw'Imana nyene buguma bugaruka bon je nakora ndi je nyene ariko kubera ko nari umunyeshure narabona yuko vraiment bitanyorohereza gukora ndi je nyene kubera ko byarangora gupanga programa yuwanje donc ikintu c'umwanya amaide ucusanga atari kirenga gose kubera ko donc turi mu buntu turiko turakorera umwami navuga ati reka ndondere team mbona nkunda kandi bishoboye kandi iri kwirakora cyane ninjiremo dukorane kugira dushobore gushikana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ahantu kure hashoboka kubera ko donc sinzi kura ijambo ry'Imana tubwira ngo aho umwe canke donc aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye donc azoba ari hagati yawo nukuvuga ko uri wenyene sico kimwe nuko mwa muri babiri canke batatu rero je naciye mpitamwo ibisiga bwenge team donc ni babiri kugira dukorane kandi ubu bimeze neza amaide ni sawa donc je ndazana ide film akazana ide miracle akazana ide utusanga bimeze neza cyane gose nico gituma nabahisemo okay kuri rap mu gihugu cyacu Burundi retse ko buri kwiremego gahoro gahoro ntimenyerewe nize ntambamye uhura nazo zo kumva wo rapa zo kubera ko urapa uri umukobwa
intambamye ntizibura muga je ntaziranshikira uretse yuko abantu ubu unye baratanguye je kuvaho ninjiriyemwo reka mvuge kuvaho ninjiriye ubu abantu je mbona umenga baravyakira neza kuko par exemple nk'aho dusengera baravyakira vraiment ukabona ko badusapotinga turiko turaperforminga ari nka Sunday canke iyindi misi urabona nyene ko abamama n'abapapa bariko bavyakirana nyene urukundo donc barumviriza message hama uretse naho je no muhira je mbona bavyakira neza gusa nyene baravuga ati ko iki none utoja kuririmba zimwe zoroshe zitujana muri mwemu mugabo nyene ndabibasigurira bakabitaho avuze ikintu cyo kubajana muri mwemu bon bamaze kugerageza gutahuza umuntu ndacari kuri Pamela ugifise cyo uvuga ko naho wokivuga ko maramaze gufata umwanya wo gutahuza umuntu ko kwinjira muri mwemu atari umudiho mbo ahubwo je nk'umuntu ashobora kuvuga nkuko ko ashobora kwinjizwa muri mwemu ni n'indirimbo je sinizera ko hari indirimbo ishobora kukwinjiza muri mwemu nta nimwe vraiment kubera winjira muri mwemu nibaza yuko winjirayo uvutse ubwa kabiri indirimbo zitaraza intambo zitaraza atakindi kintu kiraza kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ububaye ububaye umwana w'Imana uba wakiriye mwemu yera rero sinumva yuko ari indirimbo ikujanayo ahubwo uba warusanzwe uriyo hama ikindi kintu naco abantu bavuga ngo hari indirimbo ngo zigenda buke buke ngo nizo zinjiza abantu muri mwemu ngo natwe ngo zituririmba ngo zisango n'izabisi mugabo akarorero je namantanga indirimbo aba baririmbyi bose baririmba sekila hari abaririmbo turirimbo tworoshe none natwo turinjizanya muri mwemu none ikibazo sumudiho ahubwo ikibazo namajambo kubera zijya ndirimbo novuga nk'iza ba Polinere ba Dudu n'abandi baririmba basizo bavuga ngo nizo sawa ariko ugiye no kuindi kote muri sekila hari abaririmba kujya nyene muri za style zijya nyene mugabo difference za kubera he muri message bariko baratanga so rero ivyo bintu abantu bishizemwo ngo hari indirimbo zinjizanya muri mwemu ivyo sindavyizera je vraiment okay gerageje kuraba kumviriza bavuga ngo abaririmbyi baba hip hop cyane cyane bakunze kwivuga ku bahungu ngo nabanywa rumogi babironderera abakobwa reka ndakivuga uko ubivuze kwiki wowe nk'umuhungu none ndakubaze kwanza reka ndeke kubaza we mbaze uwo bavyiyumviye none bavuze ngo abahungu ngo barimba hip hop ngo bariko barondera abakobwa cankwe ngo banura urumogi eske abantu barumogi bose babara abahapera abakunda abakobwa bose babara abahapera sinkunda gukategoriza ibintu no kuvuga wowe nyimba uri umuhapera ukabona urumogi nturunyoye kubera uri umuhapera urunyoye kubera bisanzwe biri muri nature yawe nyamba uri umuhapera ukunda abakobwa bo ukabuja mu bintu by'abakobwa sana si ukubera uri umuhapera ahubwo no kubera bisanzwe biri muri wewe urumva rero umuntu abicari bivanye n'ukuntu ameze wenyene mugabo si umuziki ushobora kugukoresha ibyo utarukwiye gukora ya Pame baravuze ko umukobwa iyo kunze kugaragara cyane ahantu hama genre umukobwa ari celebre ngo araronderwa n'abahungu benshi nivyo hoho baze kurondera nivyo umwanya umwe undi mwanya sivyo gute isigura hari habo bibako n'abandi bitabako donc ni nka kujya nyene nivyo nyene film ariko aratandukanye ufite abantu benshi baravyitiranya ni kuvuga n'abatazwi cyane bararonderwa ni hamwe nyene donc bidaheza ngo bimenyekane mukasino bararonderwa rero abamaze kumenyekana cyane donc abazwi igituma bica bimenyekana ni kubera urumva barabyinjira hamwe nyene urumva mugabo ya bararonderwa nivyo iyo umutipe uwe nka Pamela amakriteri araba ku muhungu kugira ngo amwemerere baje mu rukundo n'amakriteri nyabaki amakriteri ndaba jewe
amakritere ndaba nuko d'abord uwo muntu atari wa muntu twaba twamenyaniye ku mbuga genre bajya ba ego bajya bo kuri Facebook n'ahandi hose donc hariho abantu bashobora kubona ibikorwa byawe canke genre amafoto yawe bagaca bashaka kukurondera bijya jewe sindavyereye ko nukuvuga ko kritere ndaba n'umuhungu d'abord akunda Imana ya bon akiza ubwo nyene nushobora kumenya ko akunda Imana mugabo plus ko mugenda muravugana ni kugenda uramenya ubuzima bwiwe donc sanze akunda Imana ni sawa nta mikindi naco gasanga ari mature yego akuze mu mutwe bien sûr hama ibindi physiquement sino bivuga cyane Pamela aprefera kuzogira mariage ryari ico kibazo kirangoye vraiment kiracari mu nkembe nikiragaragara afite ndishuye sava ngeze kuri firme ikibazo ca mbere umukobwa wowe umva worondera nuwe mbeho biramaze gushika kurondera umukobwa ivyo bya c'est normal. come on yivuze normal ushatse kuvuga iki Vuze ko ari bisanzwe. donc aramaze kubikora biramaze kukubako kandi kenshi Apana kenshi vraiment. okay uri muri kunda Pour le moment. Oya. kugira ngo wowe urondere umukobwa ikintu ca mbere wisunga ni giki Bo icambere karite ya mbere jingyohera ku mukobwa. Numukobwa novuga numukobwa yubaha Imana. Kubera ndashaka kwitiza verset biblique gato. nta mahoro menshi Ya en fait ijambo ry'Imana rirabivuga ko riravuga yuko hole en fait hole y'umukobwa nukubaha umugabo wiwe. Sasa rero narabiravye nsanga nta kuntu nta mukobwa yoshobora kukubaha d'abord atubaha Imana. Iyo karite rero naci ico kintu naciye ndagifata kugira rero ndondera umukobwa nico kintu mbanza kuraba d'abord ya yubaha Imana kabisa. Okay, ndamaze kumva ngo mwishengere iwanyu barabaha umwanya wa present worship yanyu mwebwe genre y'abaraperi nivyo nirihe banga rinyegejwe ngaho mwatahuye iki kuko se amashengero yose abikora Mbo si twe twatahuye ahubwo abarongozi nibo batahuye ibyo dukora kuko baramaze kubona imishaha myinshi ibasove ngaha kuri eglise biciye muri yacu ya ikore mu gahogoshe rume freestyle freestyle ya Adamu yanyanduje ibyo gupfa Kristo aranzura oya sinkiri mu bapfa ndi ku isoko ry'ubuzima ndamahoro ndatuje mu mutima mu juru ndakunzwe gose nitaho muri byose sinigera ngira irungu na gato kuko muri jewe ngenda na Kristo naho no genda tanjanye muri market turashuhanye nuzuye muri wakuzura muri je tudohori gostoma na buri gihe umuntu yinubona Imana ngo abeho bimusaba kuvyagwa n'imbuti horaho utarapfa ngo uzuke niwobona ivyiruko ivyo mbona si vy'abana ni vy'abakuru ibyo bona si ibyo banasha ni iby'abakuru shahi kugira ngo wowe wicare wandike indirimbo bigusaba iki canke niwe muririmbyi ukunze kumviriza bigusaba iki kugira ngo wandike niwe muririmbyi ukunze kumviriza ico binsaba jewe d'abord je nandika bivanye na message nakiriye ego bivanye na message nakiriye muri eglise wacu kuko iryo jambo nakiriye kuko jewe ndi novuga ko turiko turasohora indirimbo tuba turi nk'abajya anye baja mu mabarabara gusemerera canke aba dansere baja gutamba bakaganya imishaha no kuvuga ko jewe nandika nisunze ama verse twigishijwe ijambo ry'Imana twigishijwe hama ikindi naco kwanza ndasenga hama mwe mwera kabikora ikore mu gahogo mutaha manshikiriye wewe okay Jowe ndigisiga bwenge oya namba sindi kibura bwenge meze nk'umuyaga nshawose by'ukuri nawo batagira umwenge oya namba ntiwihende kuko tuguruka kurusha indege mwe muwe nyene ari kuri vura karere kose ara controla satana arantinya kuko mfise ubumara saze ndamukomora ibi mvuga si bitito nivyo dukomeye gusumba beto bavuga ngo turi bato yamara ivyo dukora ntabwo ari bito ntitukigwana na devo kuko burya ntitunganya amarevo uritonda urabaza ntuwavusigara muri kabaza ubu turabaganza ntabwo turabaca
guciga urubanza ku buzima bwacu burahanitse bugizwe n'ibitangaza n'utwumiza. avuze ngo ntakigwana na devo kuko ngo ntibakinganya level ubushatse kuvuga iki exactement? Mbo bibiri ivuga yuko twebwe turabava hejuru, devo nawe yarakorotse, urumva je ndi hejuru nawe ari hasi, urumva ntituri muri meme level. Uwo rero satani nagukanga wewe jewe wapa ubwo mbo iyi ndirimbo niyo twatanguriyeko. Ubu sinibaza yuko noba nkimucisha no mu kanwa mu ndirimbo yanje, nukubera nyene iyi niha uyu yivuze kubera ko ari nayo mwatanguriyeko Jean kuri etape ugeze ko ntushobora no kumuvuga. Wapa ubu nta ndirimbo nzosubira kumuvugamo. Thank you. Félicitations kuri ama new man. Ijya ndirimbo iratesa, ijya ndirimbo yakorewe he? Ni ijya konje ndakeneye kumenya ijya beat aho yakorewe. Mumbwire neza ko mwe mutayivye mu banyamerika kandi mumbwire neza umva je ndati ko mutinye Imana kandi muvuge kubesha ni ikini cha. Okay, ijya beat yavuye he? Bo ijya beat je ntibintangaje kubona uvuzuko kuko n'aba artiste twemera bakomenga ha mu Burundi badutanguriye umuziki. Jewe hariho uwo bo ntashimye kuvuga izina nayumvishije kujya nyene wumvisha indirimbo umuntu uzi ko agukuriye kugira agire comment byaramugoye kwemera yuko iyi beat ariyo twikoreye. Vyavye ni mwikoreye mugabo iyi beat jewe uwayikoze turi kumwe do a Z. Umuntu ari talented ni ndayikoze. Bamwita Hot Mix, ni umuproducteur vraiment abizi, niwe asigaye dukorera indirimbo, niwe yakoze tayari Kristo muri jewe ni New Man nimpaga byose niwe yabikoze. Ni muduhe freestyle kwanza ya New Man abantu babanze bayumve. Ahandi baza murahashikira. Yo ame New Man ame New Man made in heaven made in heaven davisi yomva oya na basidi chaduka juru ni yomva tikeni zowe kuhashika you already know Jesus is my boss. You already know he died for me on the cross. Bere butu wajao baraka zina hesabu. Everybody put your hands up kumusifu Yesu nina sababu. Hopefully nayo ikintu kwanza cyambere nkine kubabaza en fait muravanga indimi cyane, muraririmba icongereza, ikirundi, igiswahili, igifaransa kubera iki? En fait nasanze ikirundi turaririmba mugabo tuca twumvirizwa n'abarundi gusa. Mugabo iyo uvanze no kuvuga umurundi ayumvise aritora, umutanzania ayumvise akitora, numva ikindi kirimi cyose akitora. No kuvuga par exemple nk'ubuje hariho uwo numvi hari umukongomani numvise indirimbo ako Jean yaciye ayikunda gusumba kubera kajya gaparti gatoya gusa kigiswahili karimo. Okay, congratulations kwanza ndabakeze ndirimbo iratesa mu kuyandika umunsi wa mbere wumvise ama New Man donc uhejeje kuyandika muhejeje kuyikora wiyumvise gute? Numvise neza nyene, numvise ndyohewe. Ndyohewe ushatse kutubwira kugirego nyene gusa bisanzwe like no apana bisanzwe nararyohewe nyene kuko narumva ko ari indirimbo ifise ubushobozi vraiment izogira icifashije abantu bazoyumviriza si bose kuko nta ukunda donc nta ukundwa na bose bien sûr. Ni kuvuga ko n'aba pastor cyangwa abapotre dufate harimo uwigisha ariko si bose bamukurikira donc hari abavuga ati ujya arabesha ujya avugisha ukuri. Rero kuvuga ko indirimbo yacu twebwe tuba tuzi yuko ifise ubushobozi tekeye ku bwamwe muyera. No kuvuga ko hariho abayakirana ugweze kandi ikagira icibasigiye kuko tuba tuko turavuga ico twacitse muri twebwe donc ico Kristo yatumariye ico Imana yatumariye. Rero kuvuga ko wowe urashaka kuyumvika guhindura ariko ujya cameraman akavuga ati abo bantu nibiki donc akaduponda. Rero kuvuga ko je vraiment ndazi yuko abantu bose bayumvirije ndavyize bien sûr yuko yagize ikibafasha kuko ama commentaire twara yaronse menshi twitege iki inyuma ya ama New Man? Mwitege ibintu vyiza byinshi kandi vyiza vraiment. Ubu turiko turakora
kandi nibaza antuka nawe uri kurabibona uko twari tumeze mu misi heze ubu urabona ko hariho evolution ubu turiko turakora vuba inyuma y'iyi ndirimbo muzoca mubona ibindi bintu bishasha. Utubwiye inyuma y'iyi ndirimbo ibintu bishasha tuvyitege ryari? Inyuma y'umwaka inyuma no nibaza yuko Jean pour le moment turiko d'abord turagerageza gupromotinga new men mugabo ubu turi mu kwa gatatu nibaza nko mu mpera z'ukwa kane murashobora kubona ikindi kintu gishasha. Okay. Nakaye kajambo mwohanura Pamela wohanura umukobwa afise talent aririmba hip hop mugabo yumva atokubahuka Jean bimunanira kubahuka? D'abord bivana n'ikintu kimutuma yumva atokubahuka kuko novuga ko iyo uzi ikintu wacitse muri wewe wamuga sinzi ko wavuze muri kote yaba navuze muri kote ya gospel justement kuko niho umenga ntibabitahura babibona nk'ibitito. Je nibaza ko umuntu wese yakiriye umwami Yesu vraiment ntashobora kugira ubwoba kuko ubwo n'ubwoba buri nyuma y'ico gikorwa. Rero no kuvuga ko navavanwe nico donc niyo mpemu y'ubwoba kuko impemu y'ubwoba ntiva kuri Kristo turabizi twese. Navavanwe niyo mpemu y'ubwoba hama atangura kore yiyexerce donc akurikira abantu bamwitangiye imbere ababaziti mbega bikogwa gude kuko iyo ufise ingabire nukuri vraiment ukabuyicarize ni kibazo cyane gose. Ego abigeme bagenzi banje no bahanura vraiment namba baramaze kubona canke mwe muyera yarabahishuye yuko iyo talent bayifise nukuri nibaje kukivi bakorera umwami kuko biraryoshe cyane. Donc abo yibaze yuko batarabitahura iyi monde turimo nukuri bariko barabitahura cyane gose kuko jewe nta bantu bigeze baza bantuka canke bantwenga ngo ivyo bintu gira ngo vraiment ngo bike nta numwe arabimbwira ahubwo benshi bamwambwira ati courage ati wewe ivyo bintu wewe wari ubifise kuko nanje ntavyo narinze. Abana bose twigana bavuga ati uri sûr ko ari wowe tubona nanje sinzi ngene vyagenze vrai ubu ko bagira n'Imana bakaba bazi yuko izo talent bazifise je nta nivyo narinze donc vyaje uko nyene cyasanga nabikoze nukuri vraiment ndabahaye amakuhaje ni ibintu biryoshe cyane gukorera umwami gose biciye surtout muri hub. Firme biramaze kuvugwa ko muri eglise wanyu bya bindi yari karatwe ngandabijeko muri eglise wanyu ko muri ko muraririmba hip hop ngo abantu bamwe babyita ngo baca bagwa hasi urumva ngo bandi bakarira genre hakaba ibintu nyene biga nyene wabona biga nyene ubona bidusiguriye neza nibiki en fait hari abantu bagwa sous l'anxiété uko ngine ndavyumva ngo nabagwaye bagakira muri hip hop. C'est normal kubera hip hop n'umudiho mwiza cyane gose. Dushaka kumenya igituma bajya abantu bakira n'igituma bajya abantu bagwa hasi kuko tumenyereye tuzi ko umuntu agwaye akira kubera ko bamusengeye. Okay, noenda kubaze nk'ubu dufate imagine uri kuravuga Yesu sigurira ukuntu wowe uri kuravuga Yesu hama hakaba hari ikintu kidahwanye n'ubugombe bwiwe gishobora kuresista kikaguma ngaho byo byagenze gute no kuvuga ahantu hose Yesu ari karavugwa ibitangaza ni en fait ni lazima bikoreke urumva ahubwo uri karabikora akaririmba gatamba kavyira niyashu mugabo ntihagire igitangaza na kimwe kiba niwe nibaza yuko bo kwibaza ko cyane sino twebwe c'est normal byarabaciki ubuzima mwaravyakiriye. Yego en fait twaremeye turabikoresho by'Imana turavuga ati twe turitanze kora ucishije muri twebwe bica bigenda uko nyene. Pamela akajambo kanyuma ko gusezera. Akajambo kanyuma d'abord nagira ndabashimire Ihuriro TV ndabwire yuko ndabakunda cyane kuko muragerageza gusupportinga umuziki ndundi donc ibintu bya comedy ibintu byose vraiment mwandanye muhezagirwa cyane gose hama ikindi naco ndakunda donc abafanzi ba Ihuriro TV ndababwira yuko
gukorera umwami vraiment biraryoshe cyane biraryoshe kuko birahindura ubuzima kuko jewe donc muri kahise bon nta kahise mfise mugani intahe yiwanje vraiment nzoyibabwira uwundi munsi intahe yiwanje vraiment nukuri ni intahe ngira ndayikubwiye utarakizwa nawe woco kids ego je nzokurondera uyimbwire kandi vuba d'accord n'abandi bose nzoyibabwira rero nukuvuga ko vraiment d'abord muze kuri Kristo vraiment muze ko bwenshi mwumvirize message mwumvirize ijambo ry'Imana kuko iryo Bible rya jambo sinyuguti vraiment sinyuguti ni jambo iyo ugihaye rikakubamwo ricika ubuzima bwawe kandi ntushaka kubaho nabi vraiment ego ndabatumira kwizera umwami Yesu Kristo ntimuzoguma kwa kundi hama kandi ndanabatumira kuja kuri channel yacu ya YouTube yitwa ibisiga bwenge team mugire subscribe like share comment mwarahezagiwe cyane gose okay ferme akajambo kanyu akajambo ko gusozera nagira nshimire cyane gose wewe d'abord wakoze cyane kutwiyumvirako hama nagomba nshimire kandi Ihuriro TV en general novuga yuko vraiment ibintu muriko murakora antuka muriko mutusha abantu benshi cyane gose hama ikindi noshimira n'abantu bose bakora kugira ngo ibikorwa byacu bishike kure aho ndavuga nka Bliss Melody big up sana ndashobora kuvuga Mika ndashobora kuvuga n'abavyeyi bacu b'impwemu kuko antuka aho dushitse barafisemwo contribution n'abandi bose tuzi cyangwa tutazi mugabo badusupportinga batuba hafi mwarahezagiwe cyane gose nari nibagiye undi umwe Oli Black aho uri hose wubahwe nawe turagushimiye cyane gose reka ndabashimire nanje abantu twari kumwe bakoze ku makanya ko kubayagisha amajambo abiri canke atatu nongera nshimira mwebwe mwese muze kuri subscribe ku channel ya YouTube nongera nshimira mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu mpera yacu guys ndabashimiye bimwe byimva mutima bye mwarahezagiwe